Nyenicubahiro mwungere wa Diocese ya Bururi ukaba n'icegera c'urongoye inama nkuru y'abepiskopi katolika b'i Burundi muhejeje gushika muvuye mu gihugu c'u Rwanda aho mwari mwagiye muserukiye Eklezia y'i Burundi aho Eklezia yo mu Rwanda yariko irahimbaza yubile y'imyaka 125 y'ubusaserdoti. Mbega mwotubwira uko vyari vyifashe, uko ibirori vyagenze? Murazi yuko igihugu c'u Rwanda ni igihugu kivukanyi turumvikana no mu rurimi, none rero bari basanzwe bafise yubile y'imyaka 125 Eklezia Katolika Yezu Kristo umwana w'Imana amenyekanywe kumenyekana muri ico gihugu. Hanyuma rero ko ari igihugu kivukanyi rero inama y'abepiskopi katolika b'i Burundi bashimye yuko borungika intumwa kugenda kubafasha gukenguruka Imana no kubakeza. Ico gituma barungitse abepiskopi babiri, umwepiskopi George Ingozi na jewe nyene umwepiskopi w'i Bururi, twari kumwe kandi n'abasaserdoti batatu, abihebeye Imana batatu hamwe n'abakristu barayike batanu. Hama turaheza rero turabashikiriza ijambo ryo kubakeza no kubafasha gukengurukira Imana. Nabo nyene barahavuye bararungika, bari barungitse umwepiskopi n'abasaserdoti baje gufasha gukenguruka Eklezia y'u Burundi aho yahimbaza yubile y'imyaka 100 ahatiwe abasaserdoti ba mbere. Umva rero byabaye magiriranire, nuko duriko turakomezanya muri kwa kwemera, nuko hanyuma twongera twese dufata intumbero yo kurimbura ukugene ubutumwa bwobandanya, kandi ubutumwa ntibushobora kubandanya ngo bugende neza muri kwa kwemera atararuka akazuyazi mu gihe tutishimikije uwo Yezu Kristo umwana w'Imana. Muratubwiye yuko aho mu Rwanda bariko bahimbaza yubile y'imyaka 125 inkuru nziza ishitse muri ico gihugu, bihurirana no mu Burundi hariko hahimbazwa yubile y'imyaka 100 y'abasaserdoti b'Abarundi. Mbega none aho mu gihugu c'u Rwanda naho abasaserdoti ba mbere baba batanguye kuboneka ryari? Abasaserdoti sinzi neza imyaka ariko bari imbere yacu nk'imyaka 2 canke 3, kuko n'abacu baragiye kwiga hariya naho twe twabatanze kuvuka nka Eklezia, ariko bo baradutanze kuronka abasaserdoti kuko iseminari niyo zatanguriye imbere yuko zitangurira ngaha nk'inyakibanda, nuko ariya za Kabgayi haratanguye iseminari imbere yuko ngaha iwacu i Burundi itangura. Bari imbere yacu, ico kiratwi neza, ariko imyaka sinoheza ngo ndayivuge neza. Mwihweje imigenderanire iri hagati ya Eklezia y'u Burundi na Eklezia yo mu Rwanda, mwaca mwihweza imigenderanire hagati ya leta y'u Burundi na leta y'u Rwanda, mbega ni igiki mwoshikiriza abakristu, ni igiki mwoshikiriza abajejwe intwaro? Urumva politiki zama ari politiki kw'isi yose ivi kagera. Twemwe twamatuko ko ari igihugu kivukanyi, twamatuko urasemerera yuko boheza bakaja hamwe bakagira ibiganiro ngo baheze bugurure nuko imipaka abantu bashobore kumvikana, kuko burya ababaye gusumba abandi n'abantu bato bato bahora bagenda gusumayo
bafise inshuti bafise abagenzi nabo nyareka baruko kuko nyene twe tuguma dukoma amashi yuko boja mu biganiro no barapfuye ibicanke biriya mu mipaka iheze yugururwe mugabo twebwe nka Eklezia nta mitima twugaye tuguma twuguruye kuko ari naco gituma Eklezia yacu abandanya agenderanira nko mu minsi iheze mu kwezi kwa 11 abepiskopi bose b'i Rwanda uko ari 9 hamwe n'umunyamabanga mukuru wabo bari baje ngahi Burundi bahamara iminsi 4 tuko turasangira inama twarasangiye n'igisabisho muri katedrale i Bujumbura ni kimenyetso ko twebwe tuguma tugerageza yuko tubana mu mvukano kandi tukagenderanira nuko n'imbere yuko iyo mipaka iheza ikugururwa tukaba twizigiye kwizo kugururwa nuko ariko twebwe ko hari hako karyo tuguma dushigikirana kandi turarondera yuko imitima y'abantu itokugara na buhoro buhoro.